abamuyobotse bose bazamukurikira bazama bakayangana. Meiha TV turabaramukije umwe wese bivanye naho aherereye. Nkuko mubibona turi muri province ya Gitega, aha twicaye ni kwishengero ry'Imana ryo mu Rulimbi. Nububwiriza bumwe buri muri centre Nyakarambo, tukaba turi muri mission ya Kiremba. Ego mwarabonye indirimbo twabashikirije z'abamama bacuraranga, aho twarose amakomantere mwaduhaye mutubwira ko zabahezagiye, zanezereye abantu benshi abaraha mu gihugu iwacu n'abari hanze n'abatatahuye ururimi. Uyu numwe muri baba mama twicaranye, mwaramubonye ariko aracuraranga igitari ca soro. Twahishikiye twagiye kubaramutsa nka Meiha TV, twipfuje kuganira nabo nkuko mwagiye mubidusaba kugira ngo bashinge intahe, babashingire intahe ukuntu batanguye iki gikorwa c'Imana. Rero turiko tuganira n'umusoliste, tugomba tumuhe ijambo atwidondore hama aca tubwira ingene yagize umuhamagaro wo gukorera Imana, ko tumenyereye ko ingabire zo gucuraranga mu gikorwa c'Imana abantu benshi bibaza yuko ari z'abagabo gusa. Turaguhaye kaze mama, widondora ko baradukurikirana, hama ucu tugira ku muriri mu ncamake utubwire n'iryari watanguye gucuraranga, tubwire n'iciyumviro iyo cavuye. Kaze. Jewe nitwa izina Nitretse Arieta. Ko Yesu nashimwe kandi. Amen. Hanyuma twebwe ubwa mbere majambo yacu ntiyoshobora kuba menshi ngo hari muri kano kanya kuko dufise menshi, ariko byose tubishimira Imana uko bimeze. Twebwe rero tumaze kuba twarakiriye Yesu nk'umwami atugira ibuntu akaduhamagara, twasanze mu ishingiro hari ingabire. Mu mashingiro dushikemo dusanga hari ingabire z'ibitari abantu bacuraranga. Yego tuhamaze imyaka nk'ibiri canke 3 baratwakira mu baririmbyi, ariko rero dusanga hariho n'ikindi gikorwa bakora cyo kwigisha ibitari ahantu kuri aho twihaniye ibyaha hitwa Inyakarambo nyene. Iyi Rulimbi ntiyari bwaze. Hanyuma rero dusanze hariho ukuntu bigisha ibitari, turi nk'abakenyezi babiri, ndabona turi babiri, abandi ntabona ibuka neza ko mbona babiri ko uwakabitwara abandanizanije. Hanyuma rero turumva ko twaja kuvyiga, turabikunda, tumva biraturyoheye kumva umuntu yo shira udutoki twoguye ku gitari, twumva biraturyoheye. Cena navuze ko ari byitse tubidondagura bituryoheye, rero duca turaja gusaba uvyigisha, turamusaba tuti twumva ko twobwiye ibitari dufise umuhamagaro wavyo, ati karibu. Turagenda turavyiga haje gitari twasanze baciga kwinshi, atwigisha amagama, atwigisha ngo fa sola si do le mi fa, tukazivuga mu munwa hama tukazikora ko gitari. Byo birangiye tubwiye kuvuza akompanyima, turayivuza, turacanga na besa, atwigisha ati besa nayigenda ukigenduko. Amaze kubona ko twamenyeze kumenya kwa kompanya, acha atubwiye ati burya rero sori vahanyene atwigisha ubwumba 10 buri ku gitari, ati ubwumba 10 muri ko murabugenda gutya niho ushobora gutora ijwi yose ugomba. Abo twigisha intoki zikaguma zikanka, nkaje baje hamfise intoki zito. Naravuga n'izi intoki zanje zizoshaka kucamo ubwo bwumba zibishobora. Hanyuma rero Yesu angirira ubuntu, kandi no kuri ndamushima, kandi yarakoze, kandi azompe kuheza neza. Yego. Hanyuma rero maze kubona ubwo ako kabwate kubwumba 10 ndakamenye, ndiga kuvuza indirimbo bikandusha,
twararushe gose ntitwoca ingene twacotse baratubwiye bati nkajya uri muhira tora umudahara rya mudahara mucumbisha ubugari sinzi ko mudahara mucumva rero tukajya bataracumba umutsima ugashobora wakira utetse kubyo upanze no ko haruguru umeze nk'igitari atuza turavuza kugira intoki zacu zigume zoroha tuvuza kugira zigume zoroha byo rero birashoboka bukebuke kabo rero uwo mwigisha yatwigishije Nyakarambo yatubwiye ijambo ngendegwako tubwiye ijambo ngendegwako uwo mwigisha yatwigishije Nyakarambo ubu n'umukozi w'Imana n'umwungere w'ishengero yatwigishije ijambo ati iki gitari ntimukibona ati kiri kwimirya 6 burya ibitara atari bese idashitse 6 bindi bitari tubona ko imirya 6 ati gitari kiri kwimirya 6 ati mugabo rero hari ko umurya utaboneka ati uwo murya utaboneka kugira ndwi ati uwo murya rero kuko indi yose yatwigishije ivyo ikora akatubwira ati uwo murya rero ni umurya ujyana ati uwo n'umurya ujyana tuti ni umurya ujyana tego Gabuze umurya ujyana yarashatse kuvuga iki umva ko natwe twakangutse tuti ni umurya ujyana atego ariko umurya ugira ndwi ati kandi ntimubona ati ni umurya ujyana hema rero acadusigurira ko uwo murya uri ku gitaro ugira ndwi urumva hari kwitandatu hari kurenga kugira ndwi acadusigurira ko ari umurya ubwibone ati kuko kivugije nabi kicama cisha abantu carisha inganda abantu bakivuza ugasanga yatahisho gitari nyene agatinda yaracotse agacagwa vyose akabivamwo rero caturubaha igitari no kugitinyesha turagitinya ati bugi umuntu azokivuza azomenye ko ari kumurya atabona yego none rero ivyo bigarukiye aho ndahava aho je nari nkiri nkumi ndahava ndagira mariage barancagura n'igico gitari Nyakarambo ndahava ndagira mariage ndaciga caturaho nk'ishure yitwa Rurimbi izari ishure caturimo katuvayo hari abandi bahungu bari bakira abasore n'abanyerbo n'abashinga ntahe twimukanye tuva muri Nyakarambo tuzana muri Rurimbi tuguma tubabwira tuti nyamara rero twege turacagomba igitari tukava ku Rurimbi tukagenda kucigayo tujinya ku Rurimbi rero baca baratubwira bati reka tuborohereze tuzogira agashuri natwe nkaciga baragira agashuri tuca turaciga n'undi mukenyezi umwe aha turi kumwe turaciga hanyuma rero ikindi gihe carageze rero baragira korale yabakuze aha ku Rurimbi nyene barahagize ububwiriza haca haba korale yabakuze yarimwo abagabo ikabamwo n'abagore umwungere w'ishengero aturongoye yaciye avuga aza muri korale yose atumviriza ngomba nsubizeho korale y'abakenyezi ati iyo korale y'abakenyezi mu kuyisubizaho ijamwe abakenyezi gusa nta mushinga ntaso yo kuyijamwa ati rero kandi uyijamwa yijamwa vyumva muri we ati kandi mu kuyijamwa ubu yijamwa ntazosa kuja kwimba muri korale Rurimbi acaja mu y'abakenyezi izohaguruka ariyo yonyene yishari yo yonyene nta wundi ayicanga naho nyene ngo manumva umuhamagara mu bariko barasaba kuyitanguza ncambamwo tubamwo turabatari bake turayitanguza ibintu vy'ibitari bica bihera aho mbere kugira intege nke kuko tumaze kuja kuyiririmbamwo twaciye dutwara akagoma tukaririmbira ku kantu k'akagoma no mu rusengero akagoma urumva igitari narirya twarabamama kuja kugitora ho cibereye utagiteguriyeko cabitangura kutunaniza tubiririmbira ku kagoma abantu benshi baraza barayizamo rero bava muri korale nkuru basaba umurongozi bati dushire mu rya korale arabashirayo baragwira hanyuma rero igihe mugabo rero ndashimira Imana yakoresheje mwene data umwe turi kumwe no ngaha turi kumwe naho twarimbira kwako kagoma yaguma avuga ati nyamara rero mama muha ati naho turirimba ati nukuri ikora yacu yasubiye inyuma ati tutarimbiye ku bitari je singyohego ati kuko ikorara yacu mumenye ko yasubijeho n'ibitari tiyari yaragiye
twayisabiwe kubera tuvuze ibitara ati none naba twabihevye turiko turimbira ku kagoma tukagitora rimwe rimwe ku kanisa handi tukagitinya urumva ugitoye twasanga hamwe tubitovye kuko tugitoreye imbere y'ishengero hanyuma rero haraheze igihe twumva ivy'igitari biranse gukama mu mitima yacu bigumayo ca turayaga abayirongoye korale tuti turakwiye kugura igitari ico gitari tukakigura tuje turafatira kwa magame kirya cinda gitoya tukiguze dufatira kwa magame tugiye mu rusengero iyo game yakigwe cija mu cumuriro cabira buko rero aho tugeze dushimira Imana ico gitari nubu turagifise rero kora kitangwa kuzunzuka umumama umwe agacaza aravuza bese nawe nyene akayifatira aho nyene ataho yayiteguriye aho rero ivy'igitari bica bigenda uko nubu turukora ico gitari turagifise turagifatira ko mu cumba baduhaye duteguriramwo tugiye mu rusengero tukakiduga nagica gifata game hanyuma rero ibintu bijanye na piano navyo nyene twarabiciye ko gatoyi mbega woba watanguye kuvuza igitari ufise imyaka ingahe yaba yari nka 19 19 ariko bona aho ndiko ndashika 50 ngira numwe mbega kuva ico gihe wagumye uri mw'ishengero ucuraranga muri korale nyene ukorera Imana kuva ico gihe nagumye ndi mw'ishengero mvije gucuranga nabivuze ko vyaza biracika mugabe ikintu nshimira Imana sinigeze mpagarikwa mw'ishengero ngo nkora ivyo tuma mva mw'ishengero nagumye ndi mw'ishengero yego watanguye gucuraranga warabatirijwe uri umukristo wo mw'ishengero narinzo ndumukorale navyiyumviriye ndi muririmbyi sinavyiyumviriye ntararirimba navyiyumviriye maze kuririmba mbona ishure ndabikunda yego abakuravye uri kuracuraranga babona uri mu mama kerebutse na cane ko igitari ca soro beshi bazi ko kigoye kuvuza gutanga sinye bikagorana kugira ngo abaririmbyi binjire uno munsi hariho abantu beshi bariko baradukurikirana aha kuri Meira TV hariho abari mu gihugu iwacu mwizi sengero ziwacu hariho n'abari hanze tugomba babwire ijambo ryo batera intege ko kugira ngo nabo bashobore kwiga gucuraranga iyi ngabire yo gucuraranga mu ishengero ntibavuge yuko ari y'abagabo gusa kuko twarabonye ko bishoboka aho tutari bwabone abamama batatu bariko bacurarangira ikorale byashika tukabona nk'umumama umwe ari mu bagabo babiri ariko cabaye igitangaza abantu beshi baratangaye n'abari hanze beshi n'abatumva ururimi mwariko muraririmba bagiye batangara cyane babonye ikorale iri kwiraririmba harimo abamama batatu tugomba rero nkuko wagize uwo mwete Imana ikakuzigamira mu ishengero utekerera ijambo abandi bantu bose bari mu ishengero baba mama nabigeme kugira ngo iyi ngabire ikomere mu masengero yose yego jewe nivyo nyene nguma ndabishimira Imana kuko niyo nkuru kintu gikuru je numvise bindimwo mbona nundi mwene data imubaye mumva vyatumye soro na baze biboneka kuko nawe sije nabimushizemo ni Yesu yabimushizemo tubona nabandi nyuma yacu baradushigikiye kandi araba mama birababaye mo barabimenya byakompanyima kandi nabo nyene iyo baguma nk'abavyigiye bari gurenza nivyo kuko naje nshima Imana nta birebire ariko ivyo mse vyose ndabishimira Imana hanyuma rero burya nta muntu yo kwikengera ngo nta mu mama amenya gucuraranga harya wikengereye ubu baye umuhombe kuko ikintu cyose uraciga ikintu cyose nakijye mu mama yo bayibaza ngo arashira mu buryo nuko yacize rero nibitaro bavyiguhagira umwete cyari ijambo ryo gutera intege abantu batwumva numva no babwira oba yumva umuhamagaro kwiga gitari akanezerwa n'ingabire gitari akamenya ko hariho n'impembo azohabwa yogira intege kujya agira intege ibindi byose akora kuko nitwamara kugera imbere y'Imana
hariho ijambo twumva ijambo ry'Imana rivuga ngo mwijuru tuzoguma ducuraranga ducurarangira Imana. Twumvise ngo umuntu ashitse mwijuru bari ibintu bikorwa byinshi bindi bizohagarara kandi abaremvye bazoguma bahaguruka bahimbaza Imana ngo tuzovuza inanga y'imirya 10 none mba tumaze tuzovuza inanga y'imirya 12 vyiza umuntu yogira uwo mwete kandi akamenya ko azobihemberwa. Rero niyumvire ntibizoherera aha kangira umwete kandi nabishobojwe n'Imana sineko byishoboza. Rero intege no batera nibamenye ko igikorwa cyose gifise kazoza no gucuranga kurafise kazoza. Yego Yesu nashimwe. Amen. Ego muriko muravyumva badukurikirana no gutahura yuko mu gukorera Imana nta muntu nomwe adashobora gukorera Imana ku gikorwa icari cyo cyose mwishengero. Ego mama Elia canke Ariete wamaze kutubwira ingene vyagenze mu kwiga wateye n'intege abadukurikira. Mbega intambamye wagiye ugira ko tubona aha ku rusengero turabona n'abandi bacuraranzi babashinga ntahe, ntiwigeze wiyumvira yuko uri umumama ivyo bintu mu rusengero utabikora kandi hari abashinga ntahe? Aya cyo cyimviro nta kigeze kinzamo kuko cyo gihe dutangura kuvyiga baratwakiriye kandi babona ko turi abamama tubona baratwakiriye. Rero sinigeze numva isoni ngo ntavyo nzovuza nahagaze naho nibungenga nkaba nibungenze nkongera fisimbanye nkavuza gitari nkashira ko kumbanye nkakivuza. None iyo bintera isoni byari kuntera isoni aho nyene. Hanyuma hageze naho mba mpetse umwana nkaba ndiko ndavuza gitari. None iyo bintera isoni aho byari kuntera isoni cyo gihe. Rero ntivyigeze bintera isoni. Ikintu kintera isoni gusa nuko ntamenye vyinshi nkaca ntegwa isoni niyo ndabitovye. Naza ndagira intambamye zimwe zituma nta nk'ico nkorerako zatuma no mu makorari ntagihabwa. Nkasanga hajya mu makorari hemwe nk'abantu bagabo bakizi je sinshikiriwe niswe umwe mutoyi wa hariya. Zero zambere intambamye nahandi yomba navuga nti ndabizi nta soni intoki zigifise. Nta ntambamye y'isoni nigeze ngira kandi n'ubu ntayo mfise. Yego. Mbega iruhande y'igitari ca soro hari ibindi bitari wowe uzi gucuraranga? Nkako mpanyuma ndayizi bese nayo ndayizi ndamera nk'utayibandanyije cyane ariko akompanyuma kompanyuma irashoboka. Kuri piano hoho ntiwobugerageza? Twaravyibagiye navyo nyene twarayize gato ariko uko tutahite urumva ko yari yo duhana n'indi korale twitwa abantu tutayishikira cyane. Maze kuvugiriza ishengero nkari hasinye kuri piano nk'abarimvye bakenyezi bakaja imbere bakarimba bakavayo nkarima nka kabiri nka gatatu ivyo vyarabaye mugabo ko piano ishishikaye kuba hirya n'utundi dutambamye tuvuge hagati na hagati gutyo. Ibintu vyose bibamwe intambamye ariko nkuko waramirije n'ubu turaguteye intege nka Meyiha TV turaguteye intege kugira ngo ubandanye n'ivyo utaramenya ubandanye ubirondera n'ivyo bindi vyige kugira ngo bikomeze kubaka igikorwa c'Imana. Ducishirize ko nk'akaririmbo gahezagira bariko baradukurikirana. Yesu mwami ali hafi yo kugaruka kutujana. Yesu mwami ali hafi yo kugaruka kutujana. Abamuyobotse bose batamukurikira batama bakayangana imyaka n'imyaka. Muri imyaka hariho ivyerekana kwagiraze. Muri imyaka hariho ivyerekana
kwerekana kwa kilaze abamuyobotse bose bazomukurikira bazama bakayangana imyaka n'imyaka icombo n'abakristo bimenyeshe no mu mahanga icombo n'abakristo bimenyeshe no mu mahanga none shengelo mulaha nimuhimbaze Imana kuko mululu rugendo turasaba tujana none shengelo mulaha nimuhimbaze Imana kuko mululu rugendo turasaba tujana. Amen, amen. Ego Imana iguhezagire cyane, turabona ko ari byiza kabisa, twizera ko n'abariko baradukurikirana byabahezagiye cyane. Ego bakunzi bacu mwariko muradukurikirana, mwumvirije iyo mumama yagiye aducurarangira mu ndirimbo mwabonye. None rero dushimiye Imana ko yadushoboje tukamushikira akabashingira intahe yiwe yariyo. Hanyuma turabateye intege mwese kugira ngo abamama ho muri n'abigeme mukomeze kwiga ingabire zo gucuraranga, nta numwe atazishobora, byose birashoboka no kugira umwete, kandi Imana iranezererwa iyo umuntu ariko ayikorera agize umwete. Ntihagire uwigaya rero. Nuko yari Meiha TV mwariko murakurikirana, turabashimiye aho mwariko mudukurikirana muri hose. Birashikoka wariko dukurikirana utaragira subscribe canke comment uce ufyonda kugakengeri kugira ngo ibiganiro byacu bibandanye kubashikiraho muri hose. Turabashimiye, Yesu abahezagire.